burya ikintu gituma umuntu ava ku murongo cyane ku baririmbyi b'abahungu iyo umaze kuba celebre ko ibintu bikoze uraba celebre nimbuze ikintu cambere kimanura cyane kizira n'abakobwa iyo ugiye mu bakobwa biragukora cyane muri ya gospel tezakora umuntu akijijwe ko ushaka umuntu ya gospel utarakizwa ko nawe uririmba ubuzi kuko abakire Yesu barumva amajwi yiwe n'akumva amajwi yabo urumva ngo ntamaza je zirimba amajwi yanje ko ushaka kuririmba uwo tarakira ko ntakumva ntazijye yawe exactement ushaka kuririmba gospel utarakizwa ntibikunda kuko wowe uri kuririmba ntakuzi n'ijwi yawe ntajyazi waraje kukiza habari mwisi bose kugira Yesu ubahubuzima amahoro y'Imana wawe kumeza kubana dukurikirana mu biganiro byacu bitandukanye ndetse no kumanisha kure yacu ndakwifurize kumbure ukwezi kwiza kwa 12 aho kumbure twene kurangiza umwaka wa 2026 twinje mu mwaka wa 2024 rero ikaze kumanisha kure yacu no Repentance TV ndagushimiye cyane wahisemwo ibiganiro byacu uko ko bwije ndabwira ati big up turi mu biganiro ku mwanya aho novuga yuko ari ikiganiro kidasanzwe ikiganiro kiba gifise amakuru ku mwanya ndetse tukabaha n'abatumire bari ku mwanya mutumira cuno munsi suwundi ni Danny Worshiper n'umwanditsi w'indirimbo yarapfuye arazuka ndetse n'izindi ndirimbo zitandukanye kumbure bamwe bamaze kumubona ku masike yacu baze gushika niwe tugiye kuganira no tugiye gusangira ikiyago kumbure tumembega urugendo rwo rumeze gute mu gikorwa cyo kwimaza gutazira Imana ndetse anatubwira nabishasha byo kuri ndirimbo yapfuye arazuka indirimbo twavuga yuko iri kifasha imitima yabesha atandukanye ukaba kurikirana ubanje kuri YouTube uyikurikirane ni indirimbo nziza cyane gose ndazi yuko uza kuronka ubutumwa budasanzwe burimo niba buyikurikirana ntiguhezagire ucuga kubimbwire ariko yaguhezagira naho ico ndagusaba uje muri commentaire umutere intege hambavu yaho nayisangiza nabandi bigereza cyane gose kandi tuba twakira umutumire kugira bigereza cyane gose Dani uko twinje mu kiganiro cacu Dani demanze ndakwifuza ko gushasha kwita ego murakoze cyane ego ni Danny Worshiper twavuga yuko beshi bazi mu kwaje kwimaza gutazira Imana ego igikorwa nk'iki ukimaze mu gihe kingana gute kuba igikorwa cyo guhimbaza no gutazira ndakimaze mu myaka myinshi cyane natanguye kubijamwe neza muri 2009 2010 rero natakuja mu makorale nk'ikizwa ndaje mu makorale ndaririmba ndaje mu ministere ndarongora ama groupe publique rero neza 2018 no natanga gukora carrière solo natanga gukora concert ya mbere yiwanje solo n'indirimbo ya rumba namaze uhare 2018 natanga carrière solo rumba ko atari imyaka mike ego muri ico kingo cyose ibikorwa twavuga yuko bimaze kuja hagaragara habona n'ivyahe yebo hari indirimbo twakoze 2018 yitwa Ananiwazi ari muri rurimi rw'igiswahili hari kandi n'indi haci imyaka myinshi ari n'indirimbo rero twakoze iheruka gusohoka uyu mwaka nyene uri kwarangira nyene yitwa yarapfuye arazuka bivuze ko kari indirimbo zibiri indirimbo zibiri mu kingana uko ndakavuye kandi indirimbo nkeye intambamyi z'abayizahe intambamyi ntagari zindi twamatugira les artistes aba artistes tugira intambamyi y'ama finance kuko ntoja muri studio dafise amafaranga ntuza kumubwira ubutumwa bwiza ngo aca guha indirimbo gukore kuko intambamyi dura nayo intambamyi nahuye nayo n'uburyo nanga gukora ca kintu kisuzuguritse ukora ikintu ca 50 ca 70 na batika fume yitonda mugabo nkora ikintu ciza rero giyo kigeze Imana ikavyivanga mu bitu binakuba gasaho yego neza kumbure abantu bakaronka ubutumwa bwiza biciye mu gico gikora yego uvuze ko indirimbo ya mbere ari Nwaziya kumba n'indirimbo iri ku mwanya twavuga yuko yapfuye arazuka ari indirimbo tuzaguhagarara ko cyane gose yego muri gospel music ufate ugihe umazeyo nike cigwa akuyeyo muri gospel cyambere ni kuvuga ubutumwa bwiza kiri naco nta kintu kiryoshe nko kuririmbira Imana cyangwa kuririmba indirimbo za gospel rero kiza nakuye muri gospel ni kuvuga ngo
byamaye uwundi muryango narose imiryango myinshi ko ura nandi baririmbyi ura nandi bari imirimo zo guhimbaza Imana ni kuvuga ngo byatumye ndonka uwundi muryango wagutse cyane rero ni vyiza rero gukorera Imana muri kuririmba kwacu muri gospel ni byo cyane bisanzwe yego. Ikintu wabonye kizira ni giki kizira gute muri gospel? Kizira ikintu ushobora kuvuga ati dufise abantu benshi uyu munsi ejo twumva ati natabaje kuririmba ico kwitonda ni giki muri gospel? Muri gospel kino baco kwitondera ikibazo kiragoye cyakira uvuga ati iki kintu uragikora uzome ko gospel usezeye okay so uvuga ati ikintu kiratinyitse ako nawe Jonas ikirundi gitego ikirundi cyawe atuko urabura ko umuntu nyene wahariya umva ikirundi cyane byatwa abapito gabo gisagara zaga ikirundi kitiboka numva gagaza gusigura ubwo bitore nguvuga ngo buryo ikintu gituma umuntu ava ku murongo cyane ku baririmbyi b'abahungu iyo umaze kuba celebre ko ibintu bikoze uraba celebre nimbuze ikintu cambere kimanura cyane kizira n'abakobwa iyo ugiye mu bakobwa biragukora cyane ko nibo bari mu bantu batwara amavuta cyane uvuga ati Dani abonye bakobwa aca yiruka oya sinuka komte mugabo icyaha kintu cyitwa icyaha cyose ndagihunga ko icyaha nico gikuru umuntu muri presence y'Imana ko urabona n'igihe Yosefu muka Potifa yagiye amufate ku nguvu burya ikintu yakoze yaciye ahunga musanzwe cyo utagihunze cyo kiragukorerako sinibango ndabatinya ariko kubera nzi yuko hari ibindi bintu cyo biza bitameze neza uraba baja pembere kugira ngo ntutakare mu icuri ku ruhande rw'abahungu nabo heze kuvuga kuti umuhungu yego umukobwa naho ukora gospel naho akwiye kwirinda ego sax canke kuba celebre ibi mu bintu bituma abantu bagira ubwibone bumva umengo uruhatari uri umukobwa umva umengo urakunditse icamamare ikizira ko uravuga uri umukobwa wirinda umuhungu n'umuhungu wirinda umukobwa kubera ko biri mu bintu bidutwara mu vyaha sometime kenshi burya ikintu uha umwanya munini nicuba nico nshatse ko icuba tupiswe umuha umwanya ujya mukobwa wa mukobwa kujya uguha umwanya ujya muhungu hazoza ibindi bintu tameze neza bica bigukura muri presence y'Imana kituma uri umuhungu irinde abakobwa umukobwa irinda abahungu kugira ngo ntibigukure muri presence y'Imana kubirinda itavuze ko atari gukorana nabo amakorabo cankwe gukorana nabo repetition ariko irinda nabo mu nzira zitari nziza cyane ego vyongereka ngaruke umaze kwinjira muri gospel ikintu ushaka kuvuga ati ikintu n'urufatiro rwa gospel music ni vyahe urufatiro rwa gospel music burya urufatiro rwa mbere baza ko ari ijambo ry'Imana kuko gospel gisubura ubutumwa bwiza kuvuga ngo rero ubutumwa bwiza twe tuvuga ubutumwa ni bwinshi n'umuntu yanditse akaba kandi agashira mu bahasha akarungika nubwo ubutumwa bwiza rero ushaka kuri stati bikiya ego n'ubutumwa bwa ntibwitwa ubutumwa bwiza n'ubutumwa mugabo igihe bwitwa ubutumwa bwiza ikitwa gospel ni gihe tuvuga Yesu tuvuga ijambo ry'Imana muri zo ndirimbo turirimba nico gisigura gospel rero nibaza ko atabutumwa bwiza burimo bwa Yesu niyo bwiki gospel yego umuririmbyi wa gospel akwiye kuba umuririmbyi ameze gute umuririmbyi wa gospel ateza ko ari umuntu akijijwe ko ushaka umuririmbyi wa gospel utarakizwa yego ko nawe uririmba ubuzi kuko abakire Yesu barumva amajwi yiwe n'abakumva amajwi yabo urumva ngo ntamaza agenzi rimba amajwi yanje ko nushaka kuririmba utarakira ko ntakumva ntazije ryawe exactement nushaka kuririmba gospel utarakizwa ntibikunda kuko wowe uri kuririmba ntakuzi n'ijwi ryawe ntajyazi uko urumva nuko Jonas nkubura muri umuvyeyi deja uri umuvyeyi urafise umwana sivyo ndazi umwana araje ijwi ryawe abati papa yashitse rero no kuva mu muntu yakire Yesu Kristo arazi ijwi ry'umwana wiwe mwakira Imana itamuzi canke muzi ukundi urugero ratandukanye ni kuvuga ngo ntimuzi nk'umuntu yamwakiriye musanze iratuzi mugabo
tutandukanye ukuntu tuba nkuko par exemple je uranzi nk'umugenzi wawe mwana unzi nk'umuntu ari muri famille cyangwa nk'umuvyeyi wawe unzi nk'umuntu nyene asanzwe ntuza kunyitwarika cyane nkuko urakutwa ku mwana wawe tivasa biratandukanye rero so ngo abapaga Imana ntibazi Imana irabazi mugabo ikintu ki difference nuko batarakira Yesu cyo gutuma ibafata nk'abandi bantu nyene bari ngaho ntibafata nk'umuntu ari mu muryango sinzi kucuga itahura ariko nawe nyene abari kwa dukurikirana kumbure batarakira ho gakeza bacafise amahirwe akaryo ya ego turi muri 2023 atwe kurangiza umwaka wavuze ati umwaka ntushaka guhera nkuko abitwemereye utaduhaye igikorwa waduha indirimbo kuva imaze Miss Indwi yafuye arazuka nagukeze cyane urakoze cyane indirimbo nziza byonge kandi irimo na message nziza harabona ko ariko bacavuga ati none icyo ndi bimeze gute rendezvous kuri YouTube ndimo kuri YouTube ikurikirane uravuga ko ari nziza nawe ndazi ko ubikurikirana birabe uburaho bwiza navuze ubwari bwo umvize na message umvisha kuvuga ariko vyongeye mbere yuko baja kuri YouTube indirimbo yaje gute indirimbo ukuntu yaje navuze ko indirimbo nanditse kuva c'était en 2017 18 19 indirimbo nanditse depuis que ndafite indirimbo icyo zanditse zitarasohoka kubera ko hatari bwagere ngo ko hatari bwage ko yo hageze barasemaga Imana ivuze ego nawe uvuga oya kandi yuguruwe nta ugara nibaza ko yuguriye twaye ngo n'uruhuki ego nagi umashaka kubwira kuvuga ngo indimbo yari yanditse itumana yanditse yarapfarazuka nashatse kubwira abantu ko hari umuntu yabapfiriye kwibutsa abantu ko ari rimwe n'imwe turanavyibagiye ko baramaze kuba abantu benshi barimo mu mitima yabo ntibagikunda gusenga ntibagikunda Imana baragende bukiye mu bandi bajambo ni jisa ngo kubibutsa yuko ubugira inzoro umuntu abamoho mu mutima atagikunda ibintu by'Imana yaramaze gupfa mu buryo bw'impwemu uwo muntu akeneye gusubira kuzugwa gusubira kuba renouveler mu buryo bw'impwemu uvuga ngo nashatse kubwira abantu yuko abo bantu nyene bakijije batakicumba uburyohe bw'Imana hagiye wumva umenye ivy'Imana ntibikikuryohera warapfuye ubona bivamwo station mbi urimo ibaze ukorana navyo ukagenda hano ko arahimbaza ukumva no kurahezagiwe no kuraryoherwa umenye ko ikurapfa mu buryo bw'impwemu ani majambo nashize kwabwira yuko naho bimeze uko hari umwami yadupfiriye ashaka kubizura ugasubira kuba renouveler ugasubira kugira bwa buryohe mu Mana kubwo ko buryohe guri mu Mana ashaka kubazura nyine ivyo bintu byari byapfuye bikazuka bikamera neza tugarutse yarapfuye arazuka n'amajambo abiri Yesu amaze gupfa bitubwira iki amaze kuzuka aho bitubwira iki ni kuvuga ngo Yesu yarapfuye yapfuye kubw'ibigabitanye byacu kubw'uko twarababaje yaratwitangiye yaremeye atanga ubuzima bwiwe ntundi ari kubishobora yaremeye atanga ubuzima bwiwe bwiya turokore hame ico ni cyambere hame kigira kabiri aca atakaragira iki arazuka bisigaye ko nawe twakoze ivya yaduhariye donc yarazutse ngo azure na bya bindi byari byarapfuye ku buzima bwacu byari byaranse ko dukiza ko dufata ingingo ntivyoroshe kwakira wabonde bakiwe yongera garukana kanovera ko bazima ko kwegereza Imana bigene neza cyane indirimbo yayisohoye igiye ku mugaragaro uyu munsi indirimbo iminsi ndwe gusa ibona gute yakiriwe gute nike gishinga ntahe bimeze gute indirimbo yarakiriwe neza ndikuvuga ngo indimbo itarasohoka abantu bari bamaze kuyimenya benshi indimbo yarimbwe mu mashengero hari abantu bumvise indimbo yasohotse ati dani indimbo ni gwawe kuko barabayirimba mu eglise bakayikora ko ama travail bamati indimbo ni gwawe turabaye turatangaye ko indimbo nayigishije imbere yuko ndayisohora indimbo twayirimba no mu mikuru eglise nsengera twayikoresha mu guhimbaza no gutazira rero indimbo barayakire neza hari n'umuntu yasororeye kubera indirimbo bati indimbo iraryoshe vuba aragukeza ati aramfumbatisha ati ni kuri warakoze kwemera umuhamagaro ugakora iyo ndirimbo ya ndimbo no kuri imeze neza vraiment ni indirimbo twavuga yuko ikibandanya uzofasha abantu batandukanye ni hehe indirimbo izogera ukavuga ati no kuri Mana habwa icubahiro indirimbo iranzaniye umusaruro nifuza ikintu cambere nifuza nuko indirimbo yacu twashoboye kwandika kwanza si indirimbo yanje n'indirimbo narandikiye abantu kugira bashobore guhimbaza no gutazira ikintu cambere réussite yambere numva nuko nobona isi yose ikirakoresha indirimbo yanje mu guhimbaza no gutazira none zibigeno ugenda gusengera ahantu bakwarimba yarapfuye arazuka n'umwami w'abami
niwe munezero wanje ya nico novuga cyane ibindi byose ni inyongera ni sawa cyane kuko hari abikoze bakagufumbatisha akaguhezagira n'abandi babikora n'abandi bazi bizogera cyane rwose ego Dani hari ibibazo biko biraba muri iyi minsi aho hari imyidogo myinshi ngo gospel ndishikikirwa ariko tukabona musohora indirimbo bimeze gute kuri wewe sino gushigikira yuko ngo tudashigikirwa burya kugira umuntu aguhe amafaranga yiwe atigena muri studio yego si ibintu pahaza ni ikintu bisaba ko umuntu ajya ku mava agasenga ko birabati yuko atakiza kiva mwana w'umuhungu atari Imana ikimukoresheje rero izo soutien zirahari mugabo reka twemere ubugome bw'Imana twemere tuje ku mavi dusenge c'est vrai birateba mugabo bitiramiye birashika rero je sinoba nkuko abandi bavuga ngo nta gushigirwa guhari muri gospel ndiko ndabesha ko je ndiko ndabona ikiganza c'Imana muri iyo bikorwa ndiko ndabona support kandi abantu bose akora supporting bose aho bari hose umwami Imana abahezagira ariko utarabibona uwo iyo support tarashikako wowe kuri wowe akajambo mu mwana akaye vemwo arinde yihagaje nekere gute bose n'ubwo bihebe abivemwo kwa twamaze imyaka myinshi tunategemea abatu cyo nabwo yuko ntureka gushira ivyizigiro ku bantu abiringiye abantu barabahemukiye niko muri vyavute abiringiye abantu barabahemukiye wewe genda ku mavusenge Imana ifise inzira nyinshi cishanwe izobikora ntucike intege bandanya wandika ugwiza igitabo Imana izobikora yego wow ngira reka bariko baramva yuko message utanze kubijanye kumbure n'abandi bari bagenzi aho ari kindi kibazo kimaze imisi kiba ngirageje kugenda na yazira bagenzi batandukanye ikibazo kivuga yuko uyu munsi abantu muko murakora hariho ba graphe banyu babitangiye imbere batariko barabashigikira babakwega ukuboko kugira kumbure ejo namwe muzogire ico mu contribute mu giko ca Kristo bifirahe kuri wewe vyamaze gushikira kumbure abo wituye nka gafere muri kino gikorwa ntibakwitabe bimeze gute ya merci kuri ico kibazo bon ico kintu kirahari kandi ngerageje kumaze kukibona cyane aba grand frère bacu nabo bibuke aho bageze ko hari abantu babafashije bibuke gufasha abatoyi babo birababaza mu gihe wokora igikorwa iyo bariko bategura igikorwa by'abagambwe bacu batrondya tukabinavyitaba banashima ariko birababaje ko umutoyi wabo yokora igikorwa akabaha igikorwa wabonye igikorwa nakoze akakiraba ntana kwishure birababaje cyane basi nawe bikora mu buryo bati petit frère courage félicitations biragutera intege rero tubakeneye umutima mw'abagambwe naho two turabona kandi abantu benshi barabidoga rero birababaje hazogera n'igihe batazosara kwakurikirana kandi aribo badutangura kubera iki niba ko barashigikira burya karenge kitugwa kandi ego bivuze yuko ata muntu bafasha cyangwa barafasha abo bafasha bake urumva ni sinzi ko ukuntu sinzi verse bakoresha ko je na verse iri muri ntuze muri Petero ivuga gute bati ngo Imana itoranya ku butoni je aba grand frère cyo maze kubona ikosa bakora ni niko ndarivuge bafasha abo bashatse abumvamwe baravangura no kuvuga ngo bafasha ubugiye kubitura ngo bafasha bashamaza kuraba ngo ubahehe uba muri side uba muri noro nukuri ivyo bintu bihagarara bimeze gute orke nibafasha umuntu wese yakiriye Kristo batagabiye usengera ngaha uva muri side uva muri noro ivyo bintu bihagarike kuko ariko hari amakuru avuga yuko bayo uko baciye mu rugendo rutari rworoshe na gato yuko mwebwe uyu munsi mwego ngo biroroshe bigatuma bamwe mugara bamwe mutubaha abagafere bigatuma nabo batogera nteke batobaha umwanya kubera ko mutigeze mwerekana reka mvuge respect nko guca bugufi imbere yabo izo ngwane ico amakosa ariho bigende gute je ico novuga sevye amakosa yo bahari ariko nivyo barakoze umuziki baraduza imisozi ariko ntibice bisigaye yuko umwana wavyaye yoca mu bibazo waciyemo ahubwo wo kwifuza ko umwana wawe yoca mu bihe vyiza ntari nkuko warushe je baza kwivyo batoza barabikonta ko cyane kuko uko ibihe bigenda bikwirikirana ibintu birahinduka nawe bavuga ngo hari abantu batabuba batabarispe no kuri barabubaha
ahubwo ntavyo babona barabubaha kuko niyo bateguye ayo ma festival cyangwa ibikorwa vyabo murambona bari vyabyita bari benshi murambona ama seminaire bateguye bari vyibaza ari benshi none bakene babubahe gute baryame hasi ico twari guhima tugiye abagabo cyo sinzi ko bakene tuko babubaha hamwe nukuri nako badakora abaririmbyi barabubaha bien sana ahubwo ngira hari indi verse bakoresha sinzi iyo verse tukene ko bazotubwira kurumva nshaka kukibaza ati mbega uyu munsi ubwo bufasha mu bakene yeko barabufise koko ushosama ukene kubafasha ku mafaranga ugasanga bafise imiryango bariko baritaho ntushobora kuja kugutaho umuntu wo hanze utaritaho umuryango mbega akeshi ubufasha kugira bitahure neza nyene uza gukerekera iganiro ubufasha abaririmbyi mwebwe mukiri bato mukunda gukenera kuri aba grand frère ni ubufasha bwoko ki ya ubufasha dukeneye ni dukeneye amafaranga yabo ariko turakeneye sutse imeze ukunye niba ari igikorwa twakoze canke undi artiste wese yakoze bagipartage ngo mana gishine kuri page yiwe uvuga ati shikira wono uyu mwere data mugabo ngaba bikora abantu bamwe nkamara yabo dukeneye mugabo nawe bo tora link y'umu petit frère yakoze igikorwa bazi ko araza muri festival no kubashigikira tora link yuje kuri stat mu mushigikiye n'umurundi wacu arakijijwe mu supporting kuko ubwenge bacafuza umuntu naho byose ntubana bubahe basi ntaho cugende bararaza ngo we ntimubaha uri umuntu w'Imana ateza kudufuka iyo Imana idusarisha twoja hehe nta muntu agorotse ngaha ku isi atari Imana yonyene rero n'umuvyeyi arafuka amakosa y'umwana wiwe rero batubera abavyeyi ba vrai vy'ukuri ko birababaje ni bamwe bidoga gute ndakwitwe mutama gute atacari kuri gute uri kuramfasha nico kirere kica kitusanga ko kirababaza ariko byongeye mbega ubwo nta mpamye zihari kuri mwebwe kubijanye no kwandika bigatuma cyaye ko bari gushigikira akumva nta bumote bw'Imana burimwo akumva nta Kristo wavuze koko akumva umengo uko uvuga ibindi bintu biri andoro ya Bible bimeze gute Dani je kuvaho je ni bakuri social media nta ndimbo nimwe ndumviriza y'abarinzi bacu ba gospel baririmba batavuga Yesu nta nimwe message ni nziza cyane cyo kutashigikirana icyo nicyo kibazo gihari bwa bujaruzi niko ndavuga utanezererwa ikuba cyangwa ndawe kumva umengo umushigikiye umengo wamuteje imbere ejo azabarundi umuntu ngaje kudepasa ariko genet nicyo kibazo ashaka ko baguma ari bari hejuru baguma bari hejuru abandi baguma bari hasi nicyo kibazo gihari kugira ibitushe mu muco ba petit frère nk'impanuro mu kwego gukora iki ku ruhande rwa ba grand frère bakwiye gukora iki twe nka twebwe aba petit frère baba grand frère bacu n'ubu tuzokwama tububaha turabubaha nibi tubivuze kugira ngo ntiyabo ubujyaja twe turabidogera hanze bavyumve yuko hari abantu baba baranibiye hari cyahindutse ivyo ico byavuye tuzobana tububaha tuzokonga tububahe kandi nadutuma ibintu byabo tuzovyitaba twe nzokora nkuko bagira nabo nk'abagafashe cyo bahanura niba dushigikire batoyi bacu natwe bareke kuducafuza kutuvuga nabi turakijijwe turabubaha nimba tutabana natwe ukuntu twobubaha tuvyige nta kintu kimwe kitigwa niba twicarike nimukore uko hama tuzobikora tuzobubaha kuko twasa tububaha ko baradutanga n'utso kwa tububaha yego kumbengira ngo imessage n'abashikira nabazogira ico avuze ndetse n'abari byagiye ico agushitseko Dani umwaka ugiye kurangira bimwe mu bikorwa wari wifuza gukora muri umwaka wa 2023 warabishitseko ntago ari byose ariko turashima Imana uko biri kose niyo yonyene izi bikwiriye cyane umwaka wewe kuri wowe uvuga ko iki wagenze gute kuri wewe uyu mwaka wishimira ni icyugaya ni kusaba Imana kumbure izo gushikana mu mwaka wa 2024 je kintu cyambere shimwe Imana uyu mwaka wabaye mwiza cyane mundi myaka yanje yose nakoze wabaye mwaka mwiza wabaye mwaka wa mahisite cyane niwo mwaka natembereye ndava mu Burundi ndasohoka igihugu ndaja mu Rwanda kubera ingabire ngiye kuririmba ntagiye
kuronera ubuzima nkuko abandi babikora ngiye kuvuga Yesu nukuri Imana wari ku nshuro ya mbere yari ya mbere ngiye Kigali avuye ko ari witavye ubutumire ikindi cigwa kwe mu Rwanda ushaka kuvuga ati cabaye resite cakizoba resite kuri wewe n'icyaha ya abanyarwanda barateye imbere cyane Kigali barateye imbere kubera ko icambere bazi gukoresha social media ikindi cyakabi bazi gushigikirana barakundana abarundi social media bazikoresha turabona amapaje yanyu ya Dani Worship n'abandi batandukanye ariko abandi ntavyo baramenya benshi turavyitirira gusa nico niko ndavuga hejo itonda bikuze ko tavyo baramenya apana les artistes aba bantu bavira no bakwara abasivile sivyo abasivile bacu reka ndabita abasivile ntibazi kubikoresha gute ushaka kubona amavyuzi ari nk'ibihumbi 2 bajya kuraba abona gasanga ni nka truas kweki yaravye nimbatashe gufite ndajya abone na kuri abone kugira bijane ko n'ikindi gihe ushizeho igikowa gishasha azokibazo bashumuko none wakwari kutabimenya canke n'umutima mu sindabitahura n'ubu sindace ariko ndibaza ico kibazo dufate ko batavyo bazi ntavyo bazigira abandi nabo ari umutima mubi evala ya ati Rwanda rateye imbere kumbura ico kintu wacize bavuga ati ifoko dukoresha izo sosio cyane uyu mwaka bimwe mu bikorwa wifuje gukora bitakunze kumbura bitewe n'impamvu z'uburyo cawukiraga n'ivyahe ni indirimbo nyinshi ntashoboye gukora vraiment zanditse kandi ziryoshe ntashoboye gukora nyinshi ariko kandi naho nturahera ndiko ndazikora rero ibyo ntabaho uyu mwaka uza tuzobizana ari byinshi cyane ari umusaruro mwinshi cyane yego gospel yacu muri rusange uyu munsi reka mpagara mu gikorwa ca music wewe nabo muri kumwe ni giki ubahanura gukora kugira kumbure bikomeze kugenda neza bitagenze muri uyu mwaka ukurikira bizogenda neza cyo kintu babwira nuko twosenga cyane kugira ngo Imana izane uburyo uko hata buryo nta kintu na kimwe twokora uburyo burakenewe kandi uburyo burahimbaza Imana rero nuko twosenga cyane tukisonzesha twaja ku mavi Imana izane uburyo hama dukore kuba cyawe nta bindi no babwira ego muri uru rugendo rwawe rw'ibikorwa byawe n'abantu uvuga ati abandi bashimira barafashije uko ni vyiza ko tubashimira bagihari batarafa kugira n'ikindi gihe bazokumva yuko ivyo amaze gukora mu birokoneza barahari benshi cyane ndashimisha ingero ndimwo Philadelphia World Gospel Church n'umuvyeyi wanje Apotre Agnes muri Philadelphia mu Kanyosha baranshigikira kandi barashaka uburyo bwabo bwango nkuri igikorwa c'Imana hari n'abandi benshi bariko baranshigikira badakunda ko ndavuga mu izina aho bari Imana bahezage baca biyumva hari abantu benshi bariko baranshigikira ku gikorwa c'Imana ndashimira na Torres itwa Benny Torres ari mu bantu bako baranshigikira cyane n'Imana muherezagire ni benshi sino bavuga amazango ndabaheza ariko aho bari hose Imana baho mugisha cyane yego mu ndirimbo wohera gushaka umugaragaro yarapfuye harazuka ndo kubonamwe abantu bagira gufasha batandukanye kubera iki guhita mu bajya musanzwe mukorana cyangwa hari impamvu wabahisemo aba Keve turanamwo Onera Audrey n'abandi indirimbo musanzwe ni yakera cyane yarapfuye harazuka ndimo nayikoze kuva 2020 muri studio muri MA production kwa Miri ariko hagera abo problème tumwe muri bya studio ntago biba byoroshe kujya ndiri muri live ko byansaba uburyo bwinshi ndimbo audio nyine ntwaye plus de 300,000 umva ko ari amafaranga atari make ku ndirimbo imwe kurihira abamizishe baza kuvuza rero hari abayintambamye nyinshi ni kuvuga ngo babona basubiyemo chorus ni yarafarazuka bayisumye mu Gifaransa umwe mu ni basumye chorus kuvuga ngo na muri Jennifer je yuko indirimbo nikorana n'abantu batandukanye b'abagenzi banje ni bari baapprochement cyane so n'imbuza bari twokorana na nibo bantu niyumviriye Onera Audrey na Kevin kora abantu ko narinzi ko Kevin arametrize Ifaransa cyane n'icongereza Onera warumva igiswahili cyane na Audrey arumva icongereza rero naravye bivanye n'amapronunciation kuri bumva indimi ko bintu mbega uko wavyipfuza ko ayiplanifya niko vyagenze cyane niko vyagenze cyane vraiment tugaruke muri behind the scene ijya ndirimbo ikintu cyabaye uvuga ati iki ndacibutse ndatwenga kumbure twebwe tugiye tubona n'igihe
Kana karatese uvuga ngo ugiye dubaye n'abajya abafrere ibyari byoroshye Keve Onera no abantu bamaze gutera imbere kandi bafise ama occupation bafise ubuzi rero guturana ntibyari byoroshye barigera umva umenga ntubaramplase n'abandi bantu bwabo ndashimana ko yabikoze tukabikora tu niwo munezero wanjye Imana yarantwengeje tu yego Dani ikintu uvuga ati uko biri kose haduga hamanuka sinzohagarika kurimbira Imana nicahe wowe muri rusange n'igiki witeze Jake novuga Imana yabikoze video nayikoze kuko mbe ndoto zokora video mwa mugiye meze ari jambo nkunda gusoma rya Bashadoka na Medshak bari mu itano ry'umuriro bati ngo ni Imana todukiza no muri umuriro ntitweta tuva ku Mana nanjye navuga yuko muri kino gikuba cyo kurimba no gutazira Imana nubwo Imana itoma amafinance ngo nkuru izo ndirimbo nubwo Imana itokora ikina kimwe nayo Imana itompeza iyo ndazi ko Imana izompezagira nayo itobikora sindotamagaga kuririmbira Imana rero ndakunda gukorera Imana ndakunda kuririmbira Imana ndakunda Jero mvumenga nakunda ririmbira Imana mba mbenga sindikunda baho mwandi majambo uruganiye ahantu uruganiye ndi mugasho mwandi majambo ya ego nkumwe aheruka kuja mu gihugu kibaye cy'u Rwanda ukavayo turafise abandi bari vyagenzawe bamaze kuja mbere bagumyeyo uyu munsi aho tubona yuko mu Rwanda bimutse bakaja gukorerayo ni kihe kintu nkawe umaze gushika mu Rwanda uvuga ati iki kintu nk'umuntu nk'abaca nk'umuntu nagiyeyo bivaye nuko gishaka kuba coroshe cyangwa gishaka kuba kifise agaciro birashaka gutuma umuntu atagaruka n'ibyaha okay u Rwanda kanda kuvugwa ko narubonye igihugu cy'u Rwanda premier ni igihugu ca mbere gishigikira abaririmbyi ba gospel bashaka kuburi kubaririmba Imana ko bahimbaza Imana kana vuga kuri projet mu haguhe amafaranga kandi menshi wati ndakublessinze ndaguhezagiye ndakubivyemo yego hamwe biraryoshe yuko iyo uva kuri podium ukaba urumva ko umuntu agushigikiye biragutera intege bituma ukunda n'igikorwa bwandi byawe niko nafashije imitima y'abantu ni kuvuga ngo mu Rwanda bazi gufata neza abaririmbyi baraza agaciro k'abaririmbyi iyi ni mu Burundi menga umuntu watari n'umupasiteri umudiyakoni umuririmbyi w'umuntu wahari hasi nakantu muri menga umuntu akora tugenegere umuririmbyi bamufata ukundi kuntu rero hariya mu Rwanda no muri ibindi bihugu mwarumveruza ama histoire umuririmbyi bamufata nk'umuntu akomeye bamufata nk'umupasiteri akomeye baramuha respect donc baramushigikira kugira ejo bigende ego nicyo tuba rero u Rwanda barukunda cyane kubera ko u Rwanda bashigikira abaririmbyi cyane ego twamwe tuvuga Dani worshiper umuntu avuga ati je ndifuza gukikena ibikorwa vyo vyose cyangwa kuronka amakuru ari ku mwanya yiwe ashobora kuyakurikirana hehe ndafise page ya Facebook nitwa Dani Blessed Worshiper ndafise Instagram nitwa Dani Worshiper kuri YouTube ushaka kubona ibikorwa byacu ni Dani Worshiper wandika rapfu arazuka by Dani Worshiper Imana ibahezagire ego tugiye kurangiza umwaka akajambo ku bakunzi ba Dani kumbure no kubaririmbyi bagenzi we akajambo no babwira abakunzi bacu ngira babwiye ko Imana bakunda kandi zo bazigama bava ngo mu kwezi kwa 12 hari impfu nyinshi Imana barindi zo mfu mu izina rya Yesu Kristo zo turangiza umwaka tumeze neza mu izina rya Yesu Kristo nico no bifuriza ego uyu munsi umwaka ugiye kurangira ikintu uvuga ati bishitse umwaka ukagaruka mu mwaka wa 2023 niki wo kwicuza no kwicuza ego tugatwenje mu 2024 ariko bishitse uvuga ati wa mwaka 2023 wako bakunda nyene niki wo kwicuza je nibaze ko no kwicuza paske uyu mwaka je Imana yarantwengeje cyane no mwaka nawe n'amahera menshi uyu mwaka ahubwo wowe izuga rukomeze kuko ubu kwa solution ego kuje nabonye umugisha mwinshi mu mwaka na wose naryohewe cyane vraiment no kubwira ego bakuru bavanga umugabo ngo apfara imigambi ariko twe turabapfa twe turabaho umugabo agenda n'imigambi nihe imigambi ya Dani ya 2024 2024 bifite imigambi myinshi ndiko yategurana worship tu yarafuye arazuka kandi ko indimbo nkene ko nagira promo amezi 5 kugeza kuri Pasika kubera ko nakire ko tuyifiringa cyane n'indirimbo kubera ko
ndakunda kuyiha umwanya vy'ukuri hari ibindi muntu urekura mugabo ndashaka kuyiha umwanya ukwiye indi murakeneye umwaka uza mu ntango y'umwaka hazoba n'amasorti menshi ndafise ubutumire bwinshi muri Kongo ma concert manini ndafise ubutumire mu Rwanda ndakora mpamagara mu bihugu vyinshi rero uyu mwaka vraiment nuko atevye gusa rero takwari too much kabisa turiteguye ya mubereye gusa ya imbere ko turangiza ndashaka dufatiye mu ndimbo yapfe arazuka undirimbiremwo agace gatoyi ukunda gusumba agace nkunda gusa utundi yego waraje kukiza habari misi bose kugira Yesu ubahubuzima urukundo rwawe Yesu rwakuzanye gucungura habe waremye akore karangirira cyane uzi ko ndimbe igumi bashasha kuri jewe cyo ndi buryohe indirimbo abantu batatu yipfuje ari bande ndimbo ndayifurije ubukozi w'Imana yitwa King ndayifurije na Torres ndayifurije n'abandi benshi Darcy kweka batatu n'abantu bari approchema cyane uvuze ko jewe tuko twakora ikiganiro la Jonas worship Jonas na Kelly na nabo yagiye wavuze ifoto kuri kamera kwasho acha amatwe hakuru yo na David ndakufuje ndirimbo mukorero kabisa ari mutuye na Kelly ya ego era Sandra ni benshi cyane yes twabaretse ego Dani twagaye byiza twagaye ikiganiro uvuga ko shaka kiryoshye cyane gose aho twavuga yuko kumbure tumenye byinshi ku ndirimbo ya Farazuka ndetse kumbure ko hari n'ibindi bikorwa dufitiye umwana umwanya Imana ni yamara kugura imiryango ushaka kuduhereza ego rero kurande gwanje kandi ndagushimira cyane murakoze cyane ndagushimira cyane kumbure kuba witavye ubutumire kandi tunabatera n'intege murakoze ego igisigaye ko yavuze no gusenga cyane kugira kumbure imitego yose kugenda imeze bishobogira ntiki kugenda neza cyane dufise abantu badukurikiranye ikiganiro muri kino kiganiro dufise abakunzi ba No Press TV dufise abakunzi ba Dani Worshiper dufise kumbura abakunzi muri rusange bivaye no baherereye ego akajambo ko gusiga inzira amavuta kugira kumbure tubaho umwanya bari ikiganiro cyose ni cyane turashimiye cyambere no repentance no Heaven TV ku rukundo mu dufitiye n'ukuntu nuko mwashigikira muziki wa gospel Imana ibaho umugisha kandi ibaho umugisha ugwiriye cyane muri ubugingo n'ubuzoza ko muko mwadushigikira muko mwatuma tuvuga Yesu cyane nshimiye n'abakunzi badukurikiranye abakunzi bacu aho muri hose Imana ibaho umugisha umugisha kuri twebwe Imana ibahezagere cyane abagiye kubanda bakurikirana indirimbo ya Farazuka bifuje gukora iki niki na challenge ndazikeneye cyane vuba ndakeneye ama challenge zanyu turakeneye ko indirimbo muzirimba amashengeri wanyu muziririmbe mudutera intege tuvuge Yesu nandi purpose dufise tuvuge Yesu point bishoboka iyi ni nyongera ya reka tubishime cyane murakoze cyane kandi twifurize n'umwaka mushasha wa 2024 watwese yego reka mu ngundi ndashimye mwese mwadukurikiranye shimire ababanye natwe mu kiganiro kumbure bazokora partage bazogera commentaire kugira ngo gangire neza cyane gose nabwo twakumwe muri ndimvi Dani Worshiper umwanditsi w'indirimbo Farazuka indirimbo iri kuri YouTube nkuko bisabye yandi basabe ndabinginze kugira indirimbo muyikurikirane muyisangiza abandi bibaye ngombwa uje no commentaire nimba ari intererano cyangwa ariko kumfuza kumubaza uje ko bigeza cyane gose rero ndabipfurize kandi abakunzi b'indimbo bimeza amana abakunzi b'ikorwa ca Kristo mukoze kwanda mushigikira mudusengera muduhezega no mu buryo kugira kombure imikrofone ifise jo yasaza tuguri yindi ndetse n'ibindi bitandukanye bigeza cyane gose mugira mubahwe ndabifuze kandi umwaka mushasha mwiza turi kwinjiramwo wa 2024 zo mwaka mwiza kuri mwe mwese utandukanye n'imyaka bagiye kugira shimwe kandi wari behind the camera David dushobora kugira kombure amasara meza mwabonye kumbure ijuma mwabonye yasohotse neza bibashikire mugira mubahwe mugire ibihe byiza bye bye